uno wa 14 Ruheshi 2023 i Bujumbura huguruwe icese ihayanishwa gurisha ry'ivyahinguriwe hano iwacu aho habaye akaryo ko kwerekana aho Burundi bugeze mu iterambere. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza amenyesha ko iri hayanishwa ari akaryo ko guteza imbere igisata c'amahinguriro, gutera intege abikorera ivyabo kugira bahangane n'ubukene, nayo ngo amakaminuza ategerezwa kuba urumuri mu iterambere kuko ngo ubumenyi nibwo buherekeza ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa. Cette exposition manifeste les fruits de ceux qui ont déjà compris que l'émergence commence par nous-mêmes. Iri hayanishwa ryerekana ko hariho abamaze gutahura yuko iterambere rica mu bushakashatsi, kwiyumvira kure. Turi ngaha kuko tugomba gushika ku iterambere ry'u Burundi nk'uko bishakwa n'abarundi, bikozwe n'abarundi ku nyungu z'abarundi, kandi twaratahuye ko vyose bishoboka kuko turashoboye. Burundais et pour les Burundais, et nous avons compris que cela passe par la valorisation de nos produits locaux, la foi en nos compétences. Umushikiranganji w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere wewe asigura ko ihiganwa mu gushinga amashirahamwe rizofasha mu kugwiza ubuzi, kwinjiza amafaranga mvamakungu, guhiganwa n'ibindi bihugu, ivyo ngo bikazofasha mu iterambere ry'igihugu cacu. Icigwa dukura mu gisata c'amahinguriro ni guha agaciro ivyo twihingurira, kuronsa akazi, uburenganzira bwo guhiganwa n'abandi, ibituma tumenyekana mu makungu, kwinjiza amafaranga mvamakungu bivanye n'ivyo dushora hanze. Eka nabo twahasanze bafise ibidandazwa bavuga ko bafise ihangiro ry'uko abenegihugu batosubira gukura ibidandazwa hanze y'igihugu ngo kuko na hano iwacu bisanzwe bihari. Ni n'akaryo keza aho abantu bashobora kumenya ko hariho abantu bashoboye muri iki gihugu cacu bashobora gukora ibintu bitandukanye, na cane cane abantu benshi bahora baja kurondera mu mahanga. Nk'akarorero twe turashirako ivyandiko dukoresheje ico bita borderi, ni ibintu benshi bahora baja gukoresha hanze y'igihugu ahantu hatandukanye, Kampala, ariko twebwe ngaha turafise imashini isanzwe ikora ivyo bintu hano nyene i Bujumbura. Twege mu ruganda iwacu dufise ihangiro ryo kuzana ivyuma vyiza cane ino mu Burundi, hamwe ata muntu azosubira kurondera icuma agikuye hanze ashaka kubaka inzu igeretse amapon n'amantuze yose. Dufise standard européen, twege 12 mètres kuko tutanga ku malongeur 12 mètres bikwije 12 mètres, hama section ari 8 mm bikwije 8 mm. Aho mwomenya ko iryo hayanishwa ryari ryatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye, uhereye ku cegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'ubudandaji n'abandi.